sawa urumva jewe kumene byagenze yaratanguye kurondera umwana w'imyaka 14 imyaka 15 yuzuza mu kwa gatanu inde ati uwo mukobwa wanje umwana wanje ari mu Burundi w'umunyeshuri yiga mu windwi shaka ninde yamurondeye uyo mugabo urumva uwo mugabo niwe yamutanguye kumurondera acamubwira bacabahurira n'uwo mugore kuri Facebook bamukuvuganira bamaze kuvuganira ko rero acaragira uwo mwana atarandondera amaze kundondera ambwira ati mama hariho abantu bariko barandondera ngo bashaka kumfasha ndamubaza ati se bande bagufasha ngo ni Deniza umuka perezida umwaheruka gupfa ndamubwira ati reka nta muka perezida ashobora kuba yogira ngo afashe umuntu mbe mwovugana gute nkawe nomero zo wozikura ni ukuri ngo nazirose nazikiye kuri Facebook ndamubwira niwe yatangiye kwandikira cyangwa ngo niwe yatangiye kunyandikira ndamubwira ati yatangiye kwandikira rero ntabwo ari we kuko wewe ntabwo yatangiye kwandikira kuri Facebook atanakuzi ngo yone yatangiye kunyandikira hama ngo uwo muntu nawe w'umuganga acampije nomero z'uwo muntu wakora mu biro byiwe ngo umuntu rero ngati yagwa ngira ngo urupapuro rumwe ngo kugurwa 25 n'amajana mwana mbwa nta rupapuro kwandikirwa 25 n'amajana ubona umuntu ashaka kwiba ngo mama ngo ndiko ntatubigana ngo nade niga ngo yarabishigikiye nkambwiye ngo wowe yarondere hama ngo yamubikogwe canarambye ati namubwiye ati izo nomero z'uwo muntu genda mubaze umwana arazimpa kumurondera uwo mugabo nyine avuye kumurondera ndamubwiye ati gende mama woronera ati yarandondeye ngira ngo yanze ku munsi ngira ngo incuro 70 acarambwira ati nukuri umwana yarambwiye ikibazo mufise rero namaze gushikiriza mu ka perezida kandi azipari abantu benshi karafasha nawe rero yarabonye ko Imana yakwizeye ko bogufasha avuga ati sawa cyangwa yomfasha agatuma nota n'ubintu mushinga ege ntitufise na mushinga tubuye hano yoshirirwa n'Imana rero ndamuhereza turavugana ndamubaza ati atarambwira ati kubera bisaba yuko impapuro muri babiri bisaba ko utanga 200 nabaza n'ibyo 200 n'ivyiki atarambwira ati 200 nibyo gukoresha mu kugira mu kwandika kuri OBR kugira ngo aje ngo muri kuri konti yawe ndavuga none kuri konti yanje bisaba ko ndi hawo OBR ngo yego ngo ari ibice ngo bakura ko cyitwa ngo bitwara amafaranga namubwira ati rero twibintu ese nkunda bitahura neza ngo yego ngo nyene ngo bose aguma numva nyine karavuga n'abandi bantu numva ngo yego ngo ronka ngo kuri izi nomero nyene ndavuga none aya mafaranga yose abantu bose nabo Deniza ari karafasha goma idara amafaranga muri ari menshi wewe ngo nabafasha ngo bukinya ngo ujya n'umugira neza ngo ari karafasha abantu benshi ngo hari n'umuntu ngo kuma tuza gufasha ngo ari muri Kenya ngo yabya masa ngo yabya mango bana batatu yabya bana batatu wewe ari muri Kenya ndavuga ati rero Imana no kuri zo mugisha ari hano no mugisha Imana yari umuhaye uruka ngenda ndambaye baramwaje 200 agabikwikira uyu munsi acha kwanti weje burije ngo cyo ngo bukeye ngo we badukwikana ngo akamara tambiri ngo mahado yagushikiriye angahe yari yamwemereye kumuha amahera angahe none yari yamwemereye kumufasha gute amuha amahera angahe urumva uwo mwana bamufashije ngo bamuhaye 4 miliyoni nanjye rero ngice naha ubwo ngo nce ntaha ngo kuri ndahangayikira mu mahanga ngo bazishobora mpango zine nabwo nizo zine zotuma notaha ngo yego ngo kuri ngo Deniza ngo arakunda kugenda kurikana ngo mugabo ngo bibana kumwe ngo ari abayahereza ngo muganga cyane ngo bagiye mu byo gusambanya ndavuga ati ntaraje no mu mahanga nta gusambanya nari ndi mwishe mu bana bandi buri no tujya mu gusambanya nuko ngo warayo ngo azoza kukugendera ngo kandi sangiye bimeze neza ndavuga ati nta kundi nimba muri abakizwa reka amafaranga nta kibazo uko nembeye mba yarondera uyu munsi rero mama nawe akuta kuri yandi aciye numva aguye mu mazi navuze ati igihugu cy'Uburundi kabakimamagure n'ababango bande ngo bagira igihugu cyo cyamaze kononekara gose cyarononekaye abantu bo mu Burundi nta muntu w'ukuri ahari asha ati numwe kwe
wowe uvuze ngo nawe ugasha utaha wowe urihe? ibyo ni muri Saudiya. umwana wawe niba nabyumvise neza arakubwiye ati twavuganye na Deniza agomba dufashe, sibyo? Ati agomba dufashe nawe ucura byemera. Yego. None Deniza nkuru yari kubafasha kandi agashata ko akababwira ngo mwe murungikira amafaranga, kubera rero numvise uvuga ko yabasabye amahera. Umuntu agira gufasha gusaba amafaranga ntiwumva ko utabura ko ariko arakwiba? Urumva ayo mahera yavuga ngo nayo kuriha ngo impapuro ukwandikisha izo mpapuro kuzisinyisha. Wavuze nimba ari 25,000 ayo twayumvise ko wavuze ko ari menshi, none mwageze aho mumuha 200,000 gute? Nayo yavuze ko ari ayiki? Mwe nabikubwiye yakeva ngo kwera nandi ngo bagira bamfashe tujya tubaye babiri. ngo cabashira ngo bibumva ngo ni impapuro zine ngo bice bisaba ngo 200,200 kurihiramwo obeyeri. Umbe yadondaguye ibintu byinshi bitagira umutwe n'amaguru. Bararushe. Gerageza kubivuga tubyumve, kuko ndiko ndafata amajwi n'ikiganiro ku buryo n'abandi bantu bumva ingene ayo mafaranga abo bantu biba, kuko uyu muntu tagusubije amafaranga yawe turamutangaza, kandi n'izi foto bamaye zose ndabishira. Nakubwiye yambwiye ngo ayo $200 harimo amafaranga kuriha obeyeri, hanyuma harimo n'amafaranga yo gusinyisha kwizo mpapuro zine, ujewe ngo 2 umwana 2. Uwo mugore nyine aranyandikira kuri Facebook amwe ati none ndagufashije, ndaguhaye umutahe uzomya kukurekerana neza, uzokoresha neza. Navuga ati je ibintu byo kurisha amafaranga neza ngo ntuzojya mu bintu byo gusambanya. Navuga ati reka gusambanye n'umuni kavukire y'umuntu, ntabwo bose baba bafise iyo ngeso yo kuja mu busambanyi. Ati none mbere amafaranga wenda njana mu bagabo yo barangahe? Mwewe ngo je ndatanga amafaranga warabo mpeza 5 kandi ngo manza kubasura ngo nkatuma abantu baza kubaraba ukaba ko bakoresha ibyo nabahaye ngo buryo nabahaye ngo neza. Iyo nsanze ko kurabukoresha neza ngo ndakongera ayandi. Urumva? Ndavuga ati jewe naho zoba miliyoni 10 je kugukoresha naho zoba 2 zonyine kuzikoresha mu gihugu cy'Uburundi ndabizi. Tije ntabwo ibintu byo busambaye ntabwo ndigera njyamwo kuva mvuka. Sinoce ndabijyamwo bushaje. Apana. Urumva? Ndamubutse tuvuga nuko rero. Umva $200 yaje yakwikira. Uyu munsi naho ngo urupapuro mama ngo kurira imikashi ngo bisaba yuko ngo yokate simu ya mama ngo bayagura ngo ni hoja ku $8,000,000 ngo hariho ngo ibintu ngo bikora saba ngo aradondagura ibintu ngo bisaba kujana n'itano rindi ngo bongerako. None iryo jana n'itano nige nawe ntayandi mahera hari ngo ngomba bica bigenda gute? Aca hereza ugure cyamubwira ngo nukuri ngo uyu muntu ngo nawe karandusha ngo nabandi ngo twahetse kubakira kugira ngo umukuru w'igihugu yavuze ngo mahera ngo mane ngo tumaze tuheze kuguhereza maze muheze kumeza kwa mu gitondo geze 5:00 ubu nta bandi murakira ngo yango twagumye turindira. Nababwiye ati jewe ntayandi mafaranga 175 mukubise ko kujana na 208 byejo hakaba kwita ku bindi 15,000 kinokuri. Ayo mafaranga ntabwo ari make kandi yo umuntu aragenda arenda gusabiriza, ahubwo nimba ari ubusuma ati nukuri Imana izobahira igihano gikwiye, kuko ati umuntu yibisha akanwa kiwe akaza kwiba imfubyi n'abapfakazi azopfa nabi. Niko namubwiye ngo utangwe ngo gutose kaza ngo umukuru ngo umukenyezi ngo umukuru w'igihugu. Ndabwo ati je sinamutose kazi, ahubwo atose kazi wari mirimo mwuko murakora. None mbega gatoya ndaguciremo. Deniza n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu kumugabo we yapfuye. Ubu n'umupfakazi uwahoze ari perezida
urumva umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ni Angelina Ndayishimiye. Ivyo vyonyene ariko aravuga ngo umenga avuga n'ivyo atazi uwo ariko ariba nuko nyene aba yahuye n'abantu ahinda bakemera ndibaza. n'ingorane none umviriza ego kuva mutangira kuvugana mwatangiye kuvugana ryari kugira ngo muhe amafaranga ya mbere mwatangiye ryari amahera ya mbere mwayamuhaye ryari aya kabiri mwayamuhaye ryari? ibyo bihumbi 200 babimuhaye ejo Yego. mu masaha y'umugoroba ya saa 11 ngo ayo yandi bayamuhaye no munsi mu masaha y'igitondo saa 3 Angahe? 175 ushaka ko ibihumbi 15 bica biba ibihumbi ijana umva byose bikiri ibihumbi 300 ngo ubwo nyine mama agiye acamubwira ngo nashireko ibindi ibihumbi 8 ibihumbi 18 ibihumbi 18 ibihumbi 18 ngo nibyo ngo ariyo ngo mapurusa ngo bisaba urumva ngo rero ni mapurusa ngo biko bisaba ngo mahera ngo maze ngurukira mu mashini ngo biranse ko agenda ndamubwira ati none mama wewe umushaka ko amafaranga uboneka ibintu we nuri kurumva ko ari ubuzima bw'abo bantu. Uwo mugabo acambwira ngo nta busuma ufite nta busuma dukoresha ngo mpavuye ngo uri kurashaka ngo guca ducafuza ngo jewe ndi umukuru ngo umukirisi ngo bo bapendekote avuga ati nabo nyene bararushe ati abapendekote bararushe kwera. Akabazo k'amatsiko yamenyanye n'uwo mwana wawe kuri Facebook bamenyanye kuri video bandika kuri audio bamenyanye gute? Njyewe sindabizi ndumva umwana yabimbwiye uko nyene ariko gusa nyene bavuganye bandika na message kuri Facebook n'uwo muntu. Okay, we nawe umaze kuvyinjiramo nawe ndumva ko wavyinjiyemo mwavuganye gute? Twarandikiranye je mbere namuhana ama audio kuri Facebook. Amubwiye ajamubwiranya ngo none ngo ko ndikunda kwandikira message ngo nawe ukanyandikira ngo ndamubwira ati jari akazi ndimwo ntabwo byonyorohera kugira ngo ndakwishure kuri message. Bisaba ko nkoresha ukuboko kumwe ndiko ndagira ndiko nakora ivyombo bisa akazi ndimwo. Mu bintu ndiko ndabitahura neza ndamubwira ati bitahure nimba uri umuntu by'ukuri wontahura. Yaranyandikira ama message menshi na ngende yakwise ndayakurungikira. Audio rero no kuvuga ko uwo akoresha audio kuri Facebook haraho wambwiye ko mabona kuri WhatsApp siko wambwiye? Uyu mugore ntabwo uwo muntu wo kuri Facebook uwo mugabo cyane naguhaye twakoresheje kuri WhatsApp. Izo nimero wozisoma kugira n'abantu bakuri kiganiro bazumve banazitinye canke kuko nanje nazishiramo wozisoma nimba uzibona? Ndazigusomera uzisomera bakurikiye kana kino kiganiro kuko nipfuza ko kigera kure agarura amafaranga atayagaruye kigume ko n'abantu bazi bacyumve ntazongere kwiba abantu mu bwo buryo. urumva hatanguraga kode 25 76 13 25 izo nomero yandondeye zisubiremo kode 25 76 13 21 agaheza gatanu. Okay, izina ryiwe yavuze ko yitwa nde uwo wundi kuko urumva hari abavuga ko yitwa uwo mwavugana mutabona mubona ifoto yiwe ko ari umutambukanyi wa Petero Nkurunziza yashengeye hanyuma abo bandi nabo bavuga ko bitwa bandi uwo nyine iyo nimero yabaho yitwa nde? Amazina yiwe nayo mfizi ntabwo ni iryo zina ryibarira kuri ngaho kwiga ntuzina kuri WhatsApp yiwe wewe ntabwo yigeze ambwira amazina yiwe. Haraho wambwiye yuko rero havuye akuboroka byagenze gute mwakuboroka? Urumva kuko namubwiye ati nabahinye ko muri abasuma. Nyabahinye ko muvuga ngo ndabahereza amafaranga none mugiye gufasha umuntu muguma mumubwira ngo nashye ko amafaranga. Ntabwo nyuye kuri umusuma. Ati kandi uragwitirira ijambo ry'Imana ugakoresha ubusuma uri kuriba ugakoresha ijambo ry'Imana akayigushira imbere. Ati murapfuye nabi mu gihugu cy'u Burundi. Ati raba mwikebuke. Aho nyene ati yamboro asha aho nyene.
umwana amaze kuva ku ishuri nari mubwiye kiramurondera we aramwitaba aramubaza niba bimeze gute aca mubwira ngo burya ngo nyoko we yatubwiye nabi ngo twabonye yuko nkora ibintu bigoye ngo none ngo umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ngo akiyavuga ngo ibyo ntitubigire ngo wanire yababwiye mu bigiranire ngo yego bakiyabwira tubigiranire ngo urumva yuko biko biragenda ngo nawe ngo ateko barize ibintu umuntu agiye kubafasha ndamubwira umwana tubwo n'ubusuma ntabyo bavuganye ntabyo none umva ntibazinanye nawe nyine ni kuri Facebook ntibazinanye ijisho murindi ni kuri Facebook urumva ko wewe n'ubu baracyavugana mu nyuma amaze kumubwira uko nyina we namubwiye ati noneho uramwandikira uho ukamutora ngo mbona aciye amboroka no kuri Facebook ngo mbona bamborotse ndamwandikiye ngo ujya mugore ngo ujya muntu yavuga ngo kwa perezida ndamwandikiye kuvuga ngo nawe ngo ndamwandikiye ngo yamborotse ndamwe turajya nyine nibipfa mutima ati nibisuma okay reka nanjye ndamwandikire ndabe ema kandi ndagushimiye kubera ko ushoboye kubwira abantu batandukanye uko mwibwe mwibwe ku busanzwe kandi nabo babitahuye ahubwo ndeka ndaguheza n'inumero hari inimero nyine yanyandikiye ko mwijoro mbwira ngo iyo niyo ku kazi musino mirondera ko ngo ku kazi ngo niyo tuvuganira ko ngo muhira nayo yivuge wonge yisome wongere uyime irabe nayo ucu yisoma abantu bayumve uce wongere uyindungikire neza kuyicishamo muri iyi video kugira ngo dukebura abantu bibwa ntibaze baribwa erega barakuye imitima yakiye niyo no ifoto y'umwana we yari iriko yakiyafata kirayiboroka ati ariko man dawi natangura kode 25 indwi 23 27 85 gatandatu. Okay, nibaza ko abadukurikiye bayumvise nanjye reka nshira zicisha mu gaha bazirabe hanyuma nagomba mbwira abantu badukurikiye ubu nibwo buhinga abasuma bibamo umusuma ubwa mbere abanza kuguhendahenda agatangira kuryoshya akakurungikira amajambo meza canke inyandiko nziza wagize imana ukavyemera tayari abagufashe abantu rero mutabizi ubu hariho ubusuma bwinshi kandi biba mu buhinga nk'ubu nyene babanza kwizeza ibitangaza jewe narigeze kwiyumvira neza umutambukanyi wahoze ari perezida Ntuze Denise avuga yuko ata Facebook akoresha ko hariho abamwiyitirira akebura abantu je narize ko nk'ivyo abantu bose bavyumvise rero we nimba utaribwa wa muntu udukurikiye ubu urumvise yuko hariho ubuhinga bariko barakoresha kugira ngo biba abantu iriko saro canke umutego ntimuze mubwemo mu mutaribwa numva atakindi nobwira abadukurikiye hanyuma wewe wibwe nawe rero wihangane ariko nagushimiye turakomeza kuvugana inbox reka mbanze mvugishe uyu muntu wampaye hanyuma wongere dusangize abantu badukurikira kino kiganiro kugira ngo utaribwa ntaze yibwe ndagushimiye ikindi naco kana gweze ibintu byose yanyandikiye ibintu byose yanyandikiye uwo muntu ngo ni mukuru w'umutambukanyi perezida byose nabikwisa amashuti byose ndabifise byose ndabiguhe ubishe ku kiganiro abantu bose baze bamara nokuri ikindi kintu nobwira abadukurikiye babonye ifoto iri kuri profile ntibaze bagire ngo uwo muntu niwe mwenyewe kuko abantu mu kwiba bafata amafoto y'abantu biyitira akaba ari bashirako rero ni gutabura neza yuko babonye ifoto y'umuntu bidasigura ko ari we uwo muntu nyene ugomba kwiba arondera ifoto z'umuntu agomba kuyitirira ivyo ntibize vyigere n'umunsi n'umwe byitirirwa abandi bantu ntibyitirirwa abantu banyene iyo foto hari abantu bahendwa n'ivyo bintu bagavuga ati ko mbonye ifoto yiwe y'uwo muntu niwe ariko bongo nuko murakoze rero reka nimba atacongera ko dusezerana
ndaguhereza aya majambo yose uyu mugore yanyandikiye, namba ari umugore nimba ari umugabo, ibi byose yanyandikira kuri Facebook, ndiko ndabikurungikira byose. Ariko inomero nakoresheje ni yambaye iziniro. yambaye niro. Ariko umugabo yambwiye wowe urabona ibyo byose ibyo naguhaye niwe yabimpa ngo nizo foto niyo Facebook yiwe. Ibyo byose nibyo yambwiye ngo nizo Facebook akoresha. Ndiko ndayigira. Barabahemukiye kweri kandi wumva noneho baravuga ngo agufashe aguhe 4 miliyoni ubu wo kuvura ngaho muri Arabia wowe ura 4 miliyoni yo kuva nazo ntubura nyine no kubera hari igihe nk'umuntu nk'ubumbaze amezi 3 ntari ku kazi ubwo ko nagiye gukora amezi 2 mba ku kazi batampembye ubwo naho ndicaye amezi 2 siniko ndakora ayo ko biri kose uzokora ayo niyo tumutaha kuko niyo wotaha ayo yakoresha umwanya mutoya rumva hari nyine umuntu ashaka wumva yavuga uwo muntu nyine yambara umugore avuga ngo uce utaha ndamubwira gutaha ntabwo biba byogoshe ko ntari muri konti ubwo twebwe dufise indege ngo dukoresha ngo gucura abantu ngo bafise ikibazo nabo ndi bijya mu cyuko nabari muri kontra ntabwo ari nka twe twakarabuye muri kontra ubwo turi mwibarabara biragoye bisaba yuko turinda kondera uburyo kugira ngo tube twogenda kugira ngo twurire indege bisaba uburyo rero nimba nubwo buryo ntaraburonka byongora umugabo no cabisaba ko nca mbiga akazi nkakora ukwezi kumwe hanyuma kugira ngo nkaye amafaranga ngo abenshi kibuga cy'indege ngende kwifatisha bafise amareri menshi iciza nuko nk'ubu ivyo vuze abatari bake bavyumvise ubutaribwa ubu ntakibwe ahubwo barago niba bazeye kuzo ngo bafise imiduga ngo bafise beho bufise umuduga niyo miduga niyo biba y'ubusuma ngo bafise ubuzi ubwo buzima nizo bubaka kuko akazi ko gukoresha ubusuma cyangwa kugenda mu modoka y'ubusuma ibyo byose imana izobibaka izobarimbuza umuriro bategereje nta kazi bafise uyakwivye nkubwire ko ari mu mpimba kugira uvyumve neza uyakwivye ari mu mpimba ari mu mpimba aripfungiwe arigorewe aho muhaye amakara none azomufasha iki n'ubundi ko azopfa afungwa n'ubundi hajya umusuma umuntu w'igisuma azopfa yiba none azomufasha iki ari batatu ayo mafaranga azobamarira iki ibyo 400 bibafasha iki ubu hari ubuzima burimo none ko we wambwiye ko ari ahantu reka araha uwundi muntu ngo reka aramubwira ngo shirako ngaha wumvikana ko si we wenyene hari n'abandi bariko bariyiba urumva ko biba benshi kandi menshi yamubwira ngo kuko wabona yacambwira ngo manze urindire ngo manze numbire uyu muntu bakavugana ivyo numva ngo rindira ngo shira kuri iyi nomero nyine ngo niyo barihirako rero nuko nkamurondera ngo shira kuri iyi nomero nyine ngo niyo barihirako yewe basha ariko arivugisha rimwe na rimwe nta muntu wo bavugana umviriza rero ngomba mbwira abantu mudukurikiye ubonye umuntu muhuriye kuri akurondeye kwanza akurondeye kuri Facebook cyane muze mumenye yuko ari umuntu yibereye mu bibazo hari indani yipfungiwe ibyo ubimenye aja afise ko ariko profile y'umuntu ubona we gitangaza canke umustar canke umuntu azwi uze umenye ko ari umusuma nimba muri ko ntimuze mungere guhendwa mu buryo kuko nabo barigorewe rero no kuyo umuntu nabo nyene yigorewe nkawe nta kazi ufise barakwivye mu byukuri no buri muri Arabia ariko urumva ko maze udakora umva ko aguhemukiye
ndakora abana bandi barahangayitse kugira ngo amafaranga y'abandi baguranye ngo nzoyariha ngo bahaya ngo agiye kuza ngo bayarihe utureze umbwire ca abo umwana wawe umwana wawe yagukwegeye mu byo atazi basi yankwegeye mu bintu n'ukuri nibyo nariko ndamubwira ati urankwegeye ati mugabo ntaco ati ibi byose ndabikorewe na wewe ndabikorewe na wewe oya wowe umwana wamubyaye kugira ngo umurere sibyo amwe macinda guha impanuro kandi ayiguhenga hanyine muri video umwana wamubyaye kugira ngo umurere ahari kuba ikibazo iyo umubwira ati ugomba wibwe hanyuma akabyanka kibwa nk'uko wibwe mu nyuma akazokubwira ngo naribwe aho uvuga ati nari nabikubariye ariko wewe yaguhuje n'umuntu wanduruka nawe uremera uribwa kandi uri umuntu akuze none ari umwana na wewe wumva umuntu ari mu ikosa rindi wowe urakuze wumva uwo muntu ko ari guhurira hehe kuri Facebook nyine erega bari guhurira he nabo ibi yamugize iyo muhurira kuri Facebook nawe ari kugirira ibinyene kandi uko yamuzanye buke buke agateba akamuha amafaranga niko yari kukugira nawe gushika namuha amafaranga umwana rero nubwo yagukwegeye nyene nta kosa arimwo kuko wewe yovuga ati mwana wanje ugomba wiyibwe hanyuma ukamukebura ntimwibwe ariko uraba uribwe umukecuru wawe aribwe nawe nkibimubwira nambwira ati burya abo bantu nabagomba kukwiba ibyo bintu ntabwo kuka perezida umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ibyo ntaho mwahura we ngo uronke muravugana kuri Facebook mama ngo niwe ndamubwira ati niwe gute wamubonye ubu none nambwira ati wowe genda ngire umwandikira abe kwakwandikira ngo yamborotse none uwo mwana igihano bumagusa ucumaka telefone akabanza akaguha atayafise kuko ibyo ko nikosa ryumvikana ryo gutoratora ibintu ku marezo sosiyo ko atavyo bazi nambwiye mama iyo telefone ati yimwake kuko ibyo yimborotse namubwiye mama yimwake telefone mukwiye kuyimwaka aca abaha atayafise nubwo nawe uri kuwagize ikosa ryo guca uvyemera mugabo abaha atayafise telefone kandi azobaho neza ntacyo bizokonona nukuri ko ufise amadeni deja niyo yari hagute munayigurishe munariha na makeya ko nubabizanye nubwo nyene wewe wasamaye ariko nawe yumva ko yabigizemo uruhara nuko nimwashobora kumwihanganira muyimurekere ntacyo mugabo kubadukurikiye nizere yuko abantu mudukurikiye mwumvise yuko hariho ubuhinga bwinshi bwo kwiba nizere ko mutazongera kuba mu ikosa nk'iri mwebwe mutaribwa madamu urakoze rero ndagushimiye nawe urakoze cyane fata ikiganiro ndagisangiza abantu badukurikiye yego